cyambere uko nabanza gusaba imbabazi je ubwanje abadasigana kubona nagize uruhara rudasanzwe kugira ngo tugire umukuru umugambwe nitije gusaba imbabazi abadasigana biko baratubwira ati naho muzanye naho mugirane azoduta mu kaga kandi yazutaye mu kaga uno munsi nitije nabikubwiye nomeshe yuko mu 2011 ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu niho haduka umugwi witwa kuri muhitwa bita courant de réhabilitation ubona twarwashiriko litije twagiye kumushiraho mu 2012 litije amaze gutorwa yaciye atabamutoye aja muri babandi bise courant de réhabilitation uno munsi bamwenuriye sinzi kubibona baje ntashobora kubana inkozi ibindi zishobora gusangira igico ukuvuga uno munsi umuganga w'adasigana iprona urongowe n'umushinga naye gashatsi ya be aba bantu baguma bavuga yuko mu inzego z'2009 murabambariza muri bo ninde yararongoye inzego z'2009 hari abavuga ngo comité centrale canke congrès comité centrale ba comité centrale irongowe n'umukuru w'umugambwe ejo nari numvise shimwa teta cyaravuga ati unitije baramukuye wamusubiza n'icegera ciwe udusomye amategeko ngingo ya 32 murumva mu gihe umukuru w'umugambwe atari hari umugambwe utwarwa n'icegera bari bagiye no munsi kwigihe yo yankana abiheba ko hari cegera ciwe yitwa Konsiya nibigira c'est la nouvelle de la médaille uno munsi nimumenye nta wundi mukuru w'umugambwe aratorwa n'ikorano kaminuza kandi umugabo w'umugambwe mu bihe bisanzwe atorwa n'ikoraniro kaminuza nta wundi mukuru w'umugambwe aratorwa n'ikorano kaminuza nyuma ya nitije ni gashatsi Abel